Uburundi bwamye buhanzwe n'agatimatare katigeze kerekwa intwaro ishingiye kuri demokrasi kuva kera narindi nko mu myaka y'1960. Ico gihe niho amatora ya mbere yaba kuva Uburundi bwitwa izina hari kuwa 18 Nyakanga mu mwaka w'1961. Ayo matora yashitswe ko inyuma y'urugamba ruhambaye kuko abaterekwa intambwe nziza y'u Burundi ngo maze abarundi bashobore kwitorera indongozi muri iyo myaka 60 bari barajwe ishinga na Sesa Nkuyoze mu kugumiza Uburundi mu buja. Aho hose bakaba batashaka ko abarundi baharugwa mu mamiliyoni baserura iciyumviro cyo kwikukira biciye mu matora ngo umurundi wese abone kwishira no kwizana. Ayo matora rero yashikanya abarundi ku nsinzi yuzuye, insinzi yo kwikura ko agacinyizo k'ababirigi kuwa 18 Nyakanga mu mwaka w'1961 yari yahuye n'imitego myinshi. Akarorero hari igihuha cadomeshejwe mu mihingo yose y'igihugu kibuza abarundi kwitaba amatora. Ico gihuha kikaba cari gishingiye ku kidodo yatoye cakwiragijwe mu gihugu kigabisha uwo wese ngo azohirahira akaja gutora ko azohura n'ingorane zidasanzwe. Ariko rero kubera ubutwari abarundi bamanye nticabujije ko basidukana n'iyonka kuri iryo genekezo rya 18 Nyakanga mu 1960 baratora baha insinzi umugambwe w'abadasigana Uprona, umugambwe urongowe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore waharanira ukwikukira ku Burundi. Iyo nsinzi icishegesha ababirigi n'abarundi bari bacuditse n'abakoloni maze baca bategura kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gihe yariko yitegurira gushinga leta ya mbere y'u Burundi bwigenga hari kuwa 13 Gitugutu mu mwaka w'1961. Kuva ico gihe abarundi baciye bagwa mu kangaratete ubutagigira isaganirizo, gutyo batakaza ubwigenge n'uburenganzira bwabo bwo kwitorera indongozi. Demokrasi yahavuye yivyukiranya, hatunganywa amatora yitabwe n'imigambwe myinshi. Ayo matora yo muri 1993 yatunganijwe kuwa mbere ruheshi yararanzwe n'utunenge ahanini two gushaka kuburabuza ivyiyumviro by'abene gihugu benshi, ariko birasendwa. Akagwe k'abanyeshure bo muri kaminuza ngabo bari namuye ngo ivyavuye mu matora sivyo. Ibyo navyo bikaba byari bigizwe n'insinzi yuzuye ya Melchior Ndadaye ku ntebe y'umukuru w'igihugu, aho hose iyo nsinzi ikaba yari yamaze gutangura gusamiranira mu binyamakuru byose iyi CV Kagera arushije amajwi menshi abo bariko barahiganwa. Nubwo batera igere iyo nsinzi yahavuye yemezwa n'inzego zari zibifitiye ububasha, abariko bariyambagura noneho bugarizwa n'ibimaramare. Igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi mu kunigira mu menshi aho abene Burundi bari bashize niryo ryaranze igice ca kabiri cy'umwaka w'1993 gushika ku munsi ibara ryagwiriyeko uwa 21 Gitugutu, umunsi mubi ntazibagirwa ku Barundi. Igandagurwa bunyamaswa rya Melchior Ndadaye yaramutswe Burundi rituma demokrasi zimangana, cyo kimwe n'ijwi ry'umwene Burundi riciye mu kazu kitora. Urupfu rwiwe rukaba rwakurikiwe n'ubwicanyi butagira izina, inganda zirahatikirira, abagizi bakwe bakarokoka baratabomokera mu mahanga, imfuvyi n'abapfakazi baburi yo baja niyo bava. None iyo ntwaro ishingiye kuri demokrasi yahambwe mu cobo izosubira kuzuka irangwe mu Burundi? Mu bihe bitari byoroshe byarangwa n'akajagari katagira izina mu gihugu cyose, abarundi barahagurukiye icarimwe bigira inama yo kwisubiza agateka no kudaha akabero intwaro z'igitugu n'abashaka kubacura bufuni na buhoro uko bukeye uko bwije. Urugamba rwagana kwifatira mu minwe ivya kazoza ku Burundi n'akabenebwo. Insinzi y'abarundi b'umutima yagiye gushikwa ko inyuma y'intambara yahanze benshi imyaka irenga 10 bari mu kangaratete. Amasezerano yashitswe ko i Dar es Salaam muri Tanzania agashirwa kw'ibikumu kuwa 16 Munyonyo mu mwaka w'2003 hagati y'umuhari ukomeye abene Burundi biyumvamwo CNDD-FDD na leta y'amagaburanyama yari ihari ico gihe, agaruka n'umwizero w'uko demokrasi yogasubira kunaga mu Burundi. Amatora yabaye mu mwaka w'2005 yatumye umurundi asubira kugira ijambo, yongera kwiha ubwigenge n'uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo kwishiriraho inzego zihagararira igihugu. Ico gihe akaranda ko kwanka amatora kari kirabitse karahava kariyubura mu nyuma. Vyagaragaye aho imigambwe itari yaronse amahigwe mu matora y'2010 iburiye isaganirizo, bikanka nuko ibumbwa n'ubusabusa yari yaronse biciye mu isanduku ry'itora kurya bike ngo baryame kare bikabata ku amazi. Niko guca batana n'ikigazuzo bikura mu rukurikirane rw'amatora yakurikira, cyane guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Icitwazo bavuga bati amatora y'abahanuzi b'amakomine yibwe. Ayo nayo yari yabaye ku mugaragaro, abarorezi bose bahari,
amakungu ibimenyesha makuru amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi amashengero hamwe n'abarorerezi bari barungitswe nyene niyo migambwe yari kirahiganwa mbere bose bakaba baratangaje mu vyegeranyo vyabo bemeza ko amatora yagenze neza cyane ku mugaragaro atagahato kandi atagira kanenge. Ako gatima tare ko kuterekwa inzira ya demokrasi katumye haba igipfungu muri politike y'u Burundi. Inzego zashizweho n'abene Burundi biciye mu matora mu 2010 zagiye ziraburabuzwa bigakorwa n'abanyepolitike bahamiye ubutegetsi hamwe nabo mu mashira hamwe yitwa ko adaharanira inyungu za politike ariko asanganywe ibindi batashaka kumva no kwemera umwene Burundi ashize biciye mu matora. Kuva mu mwaka wa 2010 abaterekwa demokrasi kumbure kubera izindi ntumbero zidashigwa habona nako batagize mu gupfundikanya amarementanya kuri ibi nabiriya bagamije kuzimagiza bene Burundi bababuza gufata ya mbere mu kuja mu matora yo mu 2015 kubera indoto mbi bamanye no kwama batahazira yoye uko habaye amatora bagerageje kuburabuza iyubahirizwa ry'ikirangamisi cari categekanijwe mu rukurikirane rwayo mu mwaka wa 2015 bapfundikanya utuntu n'utundi tudafashe ngo mama wanje umugambwe uri ku butegetsi ufise abitwaje ibigwanisho. Ayo mapfundo atagira ishingiro namba yarabeshujwe ategwa ivyatsi na leta y'u Burundi mbere nishira hamwe mpuzamakungu oni rirahakerebukira riti pamwipane nyabuna kuko ntaco mwanze. Bamaze kubona ko ivyitwazo byose bisenzwe bakanasinzikazwa n'akagwara ko kutemera amatora ataco bari buyanobemwo imigambwe imwe itavuga rumwe na leta ishigikiwe n'amashira hamwe yiyita ayadaharanira inyungu za politike bahavuye bahindura intumbero mu gufata inzira yo gushaka guhamba demokrasi n'ububasha bw'umurundi wese. Baca hamwe bagwanya ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kurongora Burundi mu kindi kiringo. Ukwitoza kwiwe ashizwe imbere n'umugambwe wiwe CNDD-FDD bagufata nk'uguciye kubiri n'amategeko birengagije ingingo yatomowe na sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro ibanje kubica mu mizi inyuma yaho itangiye umuco ku mpari zari zihari yemeza ko Petero Nkurunziza umugambwe CNDD-FDD washize imbere arekurirwa kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Umwaka w'2015 ukaba wabaye umwaka w'ingorane zahanze demokrasi mu gihugu cy'u Burundi. Uko kuja hamwe rero ngo baburagize inzira y'amatora kwagaragaye ko kwateguwe byahavuye byandurukamwo imyerekano ahanini yabaye yimburakimazi mu makariti ya mwamwe y'umugwa mukuru Bujumbura. Imigumuko yagaragaye ko yatunganijwe kugira ngo amatora ntabe mu mwaka w'2015 uko vyari byategekanijwe. Ico gihe ibimenyesha makuru mpuzamakungu byararungizwe mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru aho byatangaza imigumuko yari kirakogwa nka kumwe bimenyerewe ku rukino rw'umupira w'amaguru nagwo nyenega ruba ruhuza imigwi y'ibihangange. Aho rero ku ruhande hari abihereje amabarabara igipolisi cy'u Burundi naco camama akagwi kabagiye inama kuburabuza amatora kita ku rutare Gatoba kugira ngo ikiringo ibwirizwa nshingiro ritegekanya ko hoba hashizweho inzego nshasha kirenge gutyo bitumo Uburundi bwizezerwa n'ivyaduka amamiliyoni ya bene bwo nabo batakaza ukwishira n'ukizana kwabo. Igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi ryo kuwa 13 Rusama umwaka w'2015 yibonekeje ko ryateguriwe mu migumuko icemeza ntaharirizwa c'umugambi ugayitse wari uwo gukuraho no gusambura biciye mu gikenye inzego zitorewe ukuboko kw'Imana kurakinga maze Uburundi burahangama iyabuhaye abarundi irabubatungira. Nubwo ibihuha n'ibihuhusi bitaretse gusuriranya ntibyabujije abarundi kurabira mu rugi n'inkoko itaranabika baja mu matora yo mu 2015 bemeza kandi bereka abatari bwanyugwe ubwigenge bwabo. Inzego nshasha noneho zirashingwa n'abene Burundi nyene atagahato nkuko bagiye babigaragaza kuva mu myaka ya 61 93 2005 no mu 2010. Gutyo abarundi baba baratsinze rurayi nubwo hari intambamye zitewe n'abaterekwa intwaro ishingiye kuri demokrasi. Aho umwene gihugu ashize niho n'Imana ishira nkuko bivugwa n'abaroma Vox Populi Vox Dei. Umukuru w'igihugu yari ku butegetsi Petero Nkurunziza yasubiye kwizegwa n'abene Burundi atogwa ku majwi arenga 70% haheze kabiri arimikwa izuba riva bene umurango barorera. Cabaye icigwa gihambaye abarundi batanze kuri abo bose barota bababuza kwitorera indongozi. Abari bagamije intumbero idashikana ku ntwari ishingiye kuri demokrasi barateshejwe barata amatora aba ukuri kwamye. Igisigaye kandi nkenegwa nuko abihaye gukoresha ibigwanisho bogondozwa bakabishira hasi bakemera gufata inzira iciye mu matora. Ikibonekeza rero nuko abihaye umugambo udashika wo kuburabuza amatora muri kino gihe batakigira isaganirizo.
eka nivyo bamaze imisi bafuruguta bitwaza ngwe mama ihonyabwoko canke mbere nibindi bikorerwa mu rufuri ntibiriko birabuza abene Burundi kubungabunga ukwishira no kwizana kwabo. Dufatiye ku vyagiye birashikirizwa n'abene gihugu ubwabo, televiziyo yanyu ibasanze ku kivi mu mihingo yose gize igihugu bemeza ko ingabo z'umwe bwa Afrika zasabwe n'abaterekwa amatora ngo zize mu Burundi ngo atakibanza ziriko ziraharonkana mba kuko Uburundi nabwo bufise ingabo bitumwa ko mu makungu kandi ivyo zikora bishimwa mu bihugu byose. Kanatsinda ngo nibihuha by'ihonyabwoko byagizwe icitwazo sindamusiga ikinyoma cambaye ubusa byagaragaye nk'igere rya nyuma kuri uwo wese yihaye ugusubiza Burundi mu ihumbi. Iryo gere nyene ihibambewe ngo muri kino gihe nta ntambwe riko riratera kuko abarundi iyo bibereye ku mitumba n'amakaritiye bigera ku bihumbi 2913 bose bari maso kandi ngo bakurikiranira hafi birabe igihugu cabo Uburundi nakare ngo igiti ntigikukora mu jisho kabiri. Ico bikoze inyuma y'ivyo byose byagiye bisamaza abarundi kuri ibi na biriya, uyu munsi mu mihingo yose y'igihugu abene Burundi bariko bibandaniriza ibikorwa by'iterambere aho hose bagakorana n'indongozi baherutse kwishiriraho biciye mu matora.